muvyeyi wanje ndagukunda ndagukunda amezi 9 mama ndi munda narakugoye maze kuvuka narakugoye mama ntiwanaye ntiwandihimva nda nanje sinzokurya ivi mu busaza bwawe ntiwandihimva nda nanje sinzokurya ivi mu busaza bwawe. Mbega burya bavuga kirangeni cyangwa bavuga girangeni? Bavuga ngo kirangeni. Ngeni n'udukoko n'udukoko sinzi ko mushaka ndakivunda gisigure cyose genda shaka okay ni niteka ntewe kubera nta na hamwe nari bwabivuge kuri microphone burya rero ngo aho hambere kera hariho ibintu by'imigenzo byo babihari mu Barundi muri rusange rero bamwibarutse umwana w'umukobwa bamwiteze ko byinshi hariho abo baca bita bamuteze inka babazizane nuko rero ivyo bimaze kugenda gutyo umwana w'umukobwa yarakura amaze kugera mu bigero agatangura kubona ko yakuze iyo yakuze rero baba biteze yuko hariho umuntu w'umuhungu aza kubaza ijambo timbega bimeze gute ngeni iyo umuntu yapfuye cyangwa se ikintu capfuye hariho udukoko twibonekeza tuza utwo dukoko rero batwita mu Kirundi kuko sishobora kuronka ijambo rifobetse mu Kirundi batwita inyo izo nyo rero nizo batwita inyo iyo turi mu kintu caboze kimeze nabi batwita abatoni iyo turi mu imvuzo naho abo batoni ni kuvuga zaba ari imvuzo z'ibwami cyangwa se babantu bakera nyene nk'ubu nko kwa sokuru wacu ntiwavuga ngo inyo oya wacu uvuga ngo ni abatoni kandi muri cyo gihe barinze bavuga ko ari abatoni imvuzo wategeza kuzifungura nubwo baba barimwo. Ego cyane tubaha ikaze twongera tunabaramutsa abakunzi b'ibiganiro bica kuri Indundi TV urumva ko no musi turi kumwe na Legimo aho duherukanira ngaha baratubwiye byinshi ariko kandi twashimye yuko bogaruka kuko mu bikorwa ngo bavyamiza ko ngo baguma bariko barakora mu mutire kwanza mbanze ndabaramutse n'amahoro cyane urumva ko ari Legimo urumva no kwishura bishurira rimwe ni Legimo aho muherukira ngaha kuri Indundi mwoturatira ibyahe mumaze gukora abantu bamenye bashitseho muturatire natwebwe bakunzi ibiganiro cyo kuri Indundi TV. Murakoze cyane bakunzi ba Legimo Music bakunzi b'Indundi TV. Hari haciye iminsi tweko turayaga ariko avuze ngo kuva aho tuviriye ngaha vyagenze gute twabananije dukora ibiteramo bitandukanye ariko ikituzanye uyu munsi ngaha tuje kuvuga ku ndirimbo mama duheruka gushira habona. Yes, barayishiza habona twarayibabwiye no mu biganiro twagiye turabashikiriza ati uno munsi ntimusibe hari abantu rero mwahashitse mwarabibonye ariko bonyene bene kubitegura bega byagenze gute mwarashimye ukuntu mwari mwabiteguye barashitse nkuko mwari mubiteze no kuri ibintu byari bimeze neza cyane ego baratwitavye natwe kandi turaheza fundurira agaseke twari twabatekereye byagenze neza yego imyaka yose muri ko murakora mugaca mwiyumvira ati ubu naho reka tumuvuge mama tuvuge ibyiza byiwe byaje gute ahubwo twari twaragose kuba tutatanguye kuvuga umuvyeyi ahubwo abavyeyi batubabarire vraiment mama aho muri mwubaho cyane mu bisanze hajya twateza kubwo kuririmba abavyeyi cyane ariko ntaco bitwaye igihe carageze turavuga tuti umuvyeyi ni nyakuramba umuvyeyi ni nyaguhayagizwa turavuga tuti reka tuvuge ca gisongerezi ca papa wa wundi mama wa wundi muvyeyi wa wundi ahabwa amategeko na papa hanyuma akayashira mu ngiro ugasanga ari nawe aboneka cyane kuba hafi y'abana reka rero tumuhayagize kwino ncuro bica biraba indirimbo iciraba yes uno musi Legimo umumama mwavuze yuko ari
kirumara ibikorwa byose niwe mwashimye yuko mwashobora guhayagiza uno munsi umuvyeyi agateka kiwe mwebwe nko kumuntu ariko aradukurikirana mwomubwira iki uno munsi ku muntu afise umuvyeyi atarabona ico umuvyeyi amumariye? Eje nibaza yuko si uko gusa baba batarabibona ariko hariho ababibona ugasanga baranavyirengagiza. Aha nico twashatse twe dushikiriza abantu tubashikiriza ubwo butumwa. Umuntu amaze kubona akamaro k'umuvyeyi ico yamumariye, ni vyiza yuko niba yarateye imbere kameme hariho na usanga ataratera imbere mugabo uburyo bwawe butoyi ufise wibuke umuvyeyi wawe. Sinovuga ngo hariho utarabibona, abavyeyi twese batugiriye akamaro. Ndazi yuko benshi ndavye n'urugero iyi ndirimbo yakunzwe ko, hanyuma kandi nkaca ndaba n'amakomantere yagiye aragira, byabonetse neza yuko iyi ndirimbo yazanye impact niniya cyane ku bantu. Donc rero twibuka abavyeyi. Aho nyene ngo umuvyeyi ngo yakenye ngo ari ukuntu umva nyene ko atari umuvyeyi, ngo umuvyeyi ngo yatunze niwo vyitwa ariko ari umuvyeyi. Naka akajambo batekerera bibaza gutyo. Umuvyeyi ntakena, umuvyeyi ntigera kena. Kubera yuko wewe uri umwana we ukavuga ngo umuvyeyi arakenye, wibagira ko ivyo ufise ari ivyo umuvyeyi wawe. Kubera ajya amezi 9 umwana amara mu nda, ni kuvuga uriko uhabwa ingaburo n'umuvyeyi wawe nyene. Hanyuma umaze kuvuka naho acabandanya kwitaho, ni kuvuga vya bindi yari gutunga ari mu busaza ubu bitora cagihe nyine akiri muto, bikaba ari byo bigutunga. Umaze gutunga rero umenya yuko mu bintu bigutungishije ari bimwe umuvyeyi wawe yaguha. Oya muri make umuvyeyi ntagugwa mu isoko. Ego. Si wa wundi wovuga ngo warakenye ngo uramutaye canke iki canke ngo mwibuze ejo uzoje kumurondera mu isoko mutore. Oya bantu umuvyeyi no kubaha, umuvyeyi no guha agaciro. Kiranabujije yuko umuvyeyi akubanaho nabi ufise aho bigejeje. Ivyo tuvuga mu irya ndirimbo kirazira kumurya imvi atakuriye imvanda. Ego. Yes, nakaryo keza tuca tuguha no ngaha muri kiganiro nyene kugira tuguhe linki ucuyikurikirana ugende direct kuri Legimo ukurikirane iyo ndirimbo, hama uheze tubwire ukaba waramaze kuyumviriza nyene ubandanye uryoherwana nayo, ukaba utarashaka kuyumviriza naho utubwire ukuntu washoboye kuyumva. Mama murayikoze, murayishize ku mugaragaro ngo ikintu cyose ngo kirafise ibyiza muhura navyo canke ibibi. Byagenze gute kugira no musi mama toge tuyibone igaragara? Uko biriko biragenda nuko abantu bari batumenyereye dukora indirimbo zidafise amasanamu, ariko uyu munsi aho tugeze tuko turavuga tuti abantu ego kenshi baratwumvise turirimba batatubona, ariko turiko turagerageza mwino minsi gukora indirimbo zifise amasanamu. Rero icatumye mama ishika mu bantu cyane nuko kumbe batubonye no ku masanamu bahora batwumva ku majwi. Nico novuga icatumye cyane indirimbo iri kirinjira mu bantu, nico kiriko kiratuma yinjira mu bantu cyane. Amasanamu yarabayeho vyarakunze, Imana yaradufashije, nico nibaza ko kiriko kiratuma yinjira mu bantu. Yes, ngo byarakunze amasanamu araboneka twebwe no musi tuko turayibona, ariko ibintu mwagiye muracamwo kugira bikunde tuyibone, yaba ku buryo bw'amafaranga yaba ku buryo bwo kurondera abantu baja muri video, n'ibyahe byabagoye. Indirimbo nta kintu kirimo catugoye cyane ku bintu bijanye n'uburyo, kuko vyari byarateguwe nyene birabaho. Hanyuma ku kintu kijanye na video nta vyatugoye kubera yuko ubu turafise ivyuma bishobora gufata amasanamu, nta catugoye. Ariko ikintu catugoye ni igihe twariko turayandika. Igihe twariko turayandika vyasaba yuko twicara tukiyumvira neza ikirundi ciza kimwe cimbitse, ariko kandi kivuzwe mu majambo aciriritse, amwe bavuga ngo nimbabarira amatwi. Ego ico nico kintu gishobora kuba caratugoye, naho ubundi bwo ikintu kijanye n'indirimbo ikorwa ryayo nta catugoye. No muri video ntivyatugoye kubera urazi gituma muri video aba bamama badufashije bamaze kumva indirimbo yarabaryoheye cyane ku buryo bace bavuga bati turi pre, bace bamanika amaboko baravuga bati ko mwari nimvye umuvyeyi
vraiment tubafasha gukora video urumva vyaratworoheye cyane ko twayiko turavuga abavyeyi nyene ego ngo musigaye mufise n'ivyuma umengo nakazi kiwanyu nyene mugakora nyene ari mwebwe ariko urazi ko ariho ibihara usanga mu producteur yagutebeje byagenze gutya les jumaux babikora gute birindani wabo nyene nibiki bikorwa gute umuproducteur yadutebeje cyangwa se byagenze gute twebwe uko dukora akenshi ntidukunda gucererwa ku mwanya bitagoranye ntiducererwa ku mwanya umuproducteur dukoranye tukabona aradutebeje indirimbo turayireka tugaca tuyikorera ahandi ni kuvuga rero nta muproducer yadutebeje byagenze neza dread master yuba mu majambo makinga ibintu byagenze neza uno musimama nimba uri kurayifiringa ibintu byagenze neza ariko kandi ngo haraho usanga muri ko murandika kamwe ati twari kukagira gutya twari kukagira gutya kara kajamba kahe kari kaje ubwa mbere mugabo kaca karahindurwa ubwa kabiri hari akajambo katugoye n'ubu uye nibaza yuko kagitera amahane mu bantu hajya aye tugeze ku mashanzi amashanzi ni umwana mukuru umwana mutoya ntibavuga yuko kujya bavuga amashanzi uruyoya rugira amashanzi hanyuma ariko kandi amashanzi arafise irindi zina amazirantoki amadasahugwa rero bibona no mu ntaruvamo tugeze hajya nk'aho umwana yituma hajya bamuhanagura twarahize ijambo riratugora guheha nivyo baragikoresha mugabo guheha umenga ni gitutsi bagikoresha mu gutukana riratugora tuja kwijambo gukuka naho umenga abantu benshi bakimenyereye kunka ariko tumaze kuja mu matoza yimbise twasanze gukuka ari kuyora aho gukoresha guheha cyangwa kugira iki guhanagurana icari kimeze neza tuje dukoresha gukuka kuko umuntu ibintu byamaze kuja hasi ntibavuga guhanagura oya ni kuyora naco ni cyari kirundi two dukuma dushaka kwigisha kirundi tubadukoresha ijambo gukuka iryo rero niryo ku bantu batunze inka baca bumva umenga ni ibintu vyo kunka oya no ku muntu rirakoreshwa. Yes guys, urumva yuko ari kwiga ikirundi ariko tunanibukanya ahantu mukunda kuba muri ko murateramisha abantu bategeza kuhigira kandi ni kirundi. Uno munsi les jumaux aho duherukana ngaha mwaratubwiye ahantu muteramisha abantu. Uno munsi byifashe gute? Byifashe neza hajya nyine ikibanza ntikirahinduka kuko ntitwiteze kugihindura vuba ariko nubwo twogihindura tuzoca tubabwira neza ahantu bashaka kudusanga kuko ubu buhinga bwarabonetse abantu benshi birorose yuko umuntu abakominika ariko kandi ubu icyo twabamenyesha ubu nuko turafise umuntu dufitanye agakontra gato turiko turakora ahantu turiko turavugiriza umuziki live ku munsi wa kane no ku munsi wa Mungu ni kuri Jardin du Peuple Murundi mu Kigobe ku bademobilize. Yes. Ego hama iwanyu ku kibanza cyanyu umva ni jeudi vendredi samedi ariko kandi ku kibanza cacu ni vendredi samedi ariko kandi guhera ku munsi wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu niho tuba turi ni mu Gituro mu Kamenge Bujumbura kwibarabara rya kabiri rya Gituro neza na neza guhera ku wa mbere vraiment tuba turiko turabakira twemere turanikazanura no kuwa mbere ugasanga twafashe katari acoustic turiko turacurarangira abakiriya bacu vraiment ama surprise ni menshi welcome everybody abantu aba diaspora muri ko muraza karibu ni Gardinor ushitse Bujumbura singo bisaba gushika ariko kandi twara abantu bavuga ati hajya ndashikaho ndaronka ikinyobwa ikindi do speciale kiba kirenze uvuga ati ntagiye kuri regimo nahandi hantu no gutora dufise ama specialite menshi uretse yuko abantu tubaho umunezero bakagenda bahaza umunezero hariho akayoga barasoma inzoga ariko tuba dufise igikoni vraiment kiri très spécial hariho igikoni kimeze neza ariko durafise specialite yo kugira umutwe w'impene abantu bose baza kujya umutwe w'impene muri regimo music hanyuma ikindi naco amafiriti yaho vraiment abantu bose bari kugura rimwe na rimwe twe duhora tuja ku meza z'abantu kuvuza gitari acoustic tugafata tukaja ku meza z'abantu tukacuraranga hameze neza twakubonye tukabonora bishaka regimo kenshi niho tuba turi
urashobora no kuvuga ati genda umufana wanyu ingo mu ncurangireza na cagitari twaya tubikora ayo yose n'amaspecialite n'utuntu turyoshe tuhari twakabijya karibu. Yes, je ico nafashe guys nico cyo kugucurarangira Yes. akaza ahantu si ibintu tura tubona ahantu hose umva ko ari speciale Yes. kandi ushobora kubisanga kuri legimo uno munsi ni ku munsi wa kabiri uza kuhishikira hajya ngo araza kuryoherwa urumva ko ari ku munsi wa mbere wa kabiri wa gatatu hamwe rero na karaoke nziza muri weekend reka nitubajaniranize ngo mugende gutyo akaririmbo mama bakatuvugirize hama twumvirize mama ku buryohe bw'abantu mwashimye gukurikirana Indundi TV. Suko mpore muvyeyi wanje ndagukunda mpore muvyeyi wanje ndagukunda amezi 9 mama ndi munda narakugoye maze kuvuka narakugoye mama ntiwonaye ntiwandiyimvanda nanje sinzokujya ivi mu busaza bwawe ntiwandiyimvanda nanje sinzokujya ivi mu busaza bwawe nibuka nkiri muto ukuntu witaho kazoza kanje aho waja kuvoma ukagenda unjanye ngusimutare nibuka nkiri muto ukuntu witaho kazoza kanje aho nabandi mugongo isuka ku rutugu n'udukwi ku mutwe ntiwandiyimvanda nanje sinzokujya ivi mu busaza bwawe ntiwandiyimvanda nanje sinzokujya ivi mu busaza bwawe mukumyira waranuna amashanzu gakuka sinigeze ngutera ishishi nibuka mvuye kuvoma unjaburira imitura ngo bikunde unezereze je n'oublierai jamais tes conseils pleins de larmes hamwe ku musaya w'inzu ya mama wahora unekerera mwibanga ngiye kwiga papa tabizi you the one the millions mama nindafise nkawe tugahaya ukwanga ndamwanga naye ugukunda haragasasi gw'indava igise canje cakuraje kujya musonga nanje nzosenga nuzumbura n'umunezero mu busaza bwawe ntiwandiyimvanda nanje sinzokujya ivi mu busaza bwawe mawe wanje ntiwandiyimvanda nanje sinzokujya ivi mu busaza bwawe waranterura nkiri muto mama ntiwandiyimvanda nanje sinzokujya ivi mu busaza bwawe nasinzira ugaheka mamayo ntiwandiyimvanda nanje sinzokujya ivi mu busaza bwawe iyo mana niyakunwara nzorira sinzohozwa ntiwandiyimvanda nanje sinzokujya ivi mu busaza bwawe Indundi TV na Legimo Music. Yes, cyatuzanye no munsi
bavuzi ni mama ni indirimbo mama ariko Yes, kandi sir. waronse n'akajya ko kumva byinshi kuri mama. Ndana gusaba cyane kuca uyikurikira ngaha nyene muri kiganiro cyacu muri description uraza kubona link igutwara direct no muri commentaire ya mbere ariko legimo uno musi turi kumwe nabo rega ni biki mko muradutegurira bya hafi kugira abakunzi banyu babandanye amaso ari kuri mwebwe. Ico turiko turategura cyane ni ibiteramo birangiza umwaka no kwitegurira cyane mu mwaka uza akubaha ibikorwa vyinshi bibona kubijanye n'ibiteramo naho nibakurikirana imbuga zacu mu minsi tarambiranye turatangura gushira habona aho tuzoba aturi mu imisi mikuru yimirije kurangiza umwaka twongera mbere tunabipfuriza Nawe nziza no mwaka mushasha tubaye turabipfuriza azobara amakonsere ntazobara amakaraoke asanzwe azobara amakonsere mbere tushobora no kuduga aruguru muri interieur ego ibintu ngo bizoba mu 2023 hari biba byamaze kuboneka mu 2022 nta miryango iruguruka ngaho hakujya mutwibira kabanga. Yes. nta yiruguruka ariko dusanzwe dufise abantu turiko turakorana abo nabo turiko turakorana urazi ko ari ibintu umuntu apanga nibaza yuko mu minsi tuzoce tubibabwira ingene bimeze yego icyizere kigume hahandi icyizere kiri hahandi nyene bagume abakunzi ba Regimo Music mubandanye mudukurikirana nta kibazo. Yes, nitubarambire twakoranye mwumvise byinshi kuri mama ariko kandi no kuyishigikira urumva yuko Regimo ubandanye bakurikirana ku mbuga ngurukana bimenye ahatandukanye byinshi uzogenda ubimenya akajambo kanyuma mushaka kugira abakunzi ngo sakanyuma ngo kugira gusinzi babwiye kuko ntugiye araho baguma bakubona. Eko akajambo dushobora kubabwira nuko tubashimira cyane indirimbo mama barayikunze kandi baranayishigikira uretse nico barayitoye mu ihiganwa ya top 5 barayitoye donc ni namashimwe cyane menshi ku bakunzi ba Regimo Music ariko kandi namashimwe menshi ku bantu bakunze indirimbo ko umuntu arashobora gukunda indirimbo ntakunde uwayiririmbye nta na kimwe ego umuntu akunda ibintu umuntu akora ko ari byiza nuko rero nibabandanye bashigikira ibikorwa mvabwenge by'abarundi muri rusangi hanyuma dushigikirane dukundane ibintu byose bizogenda neza. Nuko abatabye baneza ngo barakurikirana reka jewe mpamagarire abarundi n'abarundi kazi aho bari kwisi yose mperenga mu gihugu cacu icyo ndabasaba ni kimwe uretse kubashimira yuko biboneka neza ko ariko barashigikira umuziki mwiza wanditse neza ariko muri rusangi vraiment dukunde ibikorwa by'abana b'igihugu by'abana b'u Burundi mbere turondere kubigeza kure cyane niturindire yuko hari abanyamahanga bazoza kudukundira ivy'iwacu tubikunde twongere tubishigikire hanyuma muri rusangi abarundi dukundane dushigikirane tuzobona gutyo igihugu ogitera imbere. Regimo Music tubandanye tubashimira kuko muri ko muratwakira kuko hari abariko baratubona bushasha ariko tumaze imyaka 15 turi mu muziki ugiye ku mbuga zacu wobona ibikorwa byinshi cyane twagiye turakora nakajyo keza rero nimba utumenye uyu munsi kuja ku mbuga zacu karabati mbega abantu n'abantu nyabaki bagiye barakora ibiki hariho n'ibiganiro twagiye turacisha ngaha ku Indundi Nyene TV nukuri turabe ivyo abarundi bariko barakora tubishigikire tubaha akazi jewe niteze yuko ino ndirimbo Lowi Max ibiraka bizoba ari vyinshi kuba mama mbaye ndisabira n'ukuri muzotubwire tuze gucuraranga mama aho muzoba muri ko muracelebra Lowi Max kuko vraiment turiko turavuga ngo agateka kumumama gashikubahwe gashikikirwe kagarukirwe bihereye muri twebwe mu vyara tugatera imbere ariko twibuke ko tuteza kugaruka kubateza imbere rero nizera yuko muzoduha akazi murakoze. Yes, turashoboye niyagira umuntu akubesha abarundi turashoboye asigaye gusa yuko tubimenya yuko tubishoboye hama tubyikorere. Ndabashimire mwese mudahengeshanya kudukurikirana iyi ni Indundi TV twama turi kumwe namwe ariko kandi mubandanye mukurikirana ibiganiro bicanga kuri Indundi TV kanu kanyuma ngo mbega burya bavuga kirangeni cyangwa bavuga girangeni bavuga ngo kirangeni ngeni n'udukoko
ni udukoko sinzi ko mushaka ndagisigure cyose Ego, wagiye dusigura ibyo wavuze. okay. Ni niteka ntewe kubera nta na hamwe nari bwabivuge kuri mikrofone. Burya rero ngo aho hambere kera hariho ibintu by'imigenzo byo babihari mu Barundi muri rusange. Rero bamwibarutse umwana w'umukobwa bamwiteze ko byinshi, hariho abo baca bita bamuteze inka babazizane. Nuko rero ivyo bimaze kugenda gutyo umwana w'umukobwa yarakura, amaze kugera mu bigero agatangura kubona ko yakuze. Iyo yakuze rero baba biteze yuko hariho umuntu w'umuhungu aza kubaza ijambo ati mbega bimeze gute. Haraho byashika rero umwana w'umukobwa agakwiza imyaka 18 kuko ku myaka 18 yabarekuriwe kuja kubaka. Agakwiza imyaka 18 agahiga n'umwe aza kumubaza bikanga. Agakwiza 20 agahiga n'umwe aza kumubaza bikanga. Imyaka imaze gukwira 25 abavyeyi baca batangura gusenga bakambaza kirangati kiranga kiri umweru turagusavye umugabo w'umwana wacu. Amasengesha agasendwa, amaze gusendwa ariko araduga mu myaka 30 umwana w'umukobwa baca bamurungika kwa inasenge. Bamurungitse kwa inasenge babashakaze kuruhukirayo, hanyuma zarakina na bavyarawe gutyo hafi hagiramwe uwo mutwara. Ariko hari naho byasendwa bikanka yuko uwo mukobwa agira uwo mutwara. Yaca asubira rero kwa se na nyina. Asubiye kwa se na nyina ntiyaca mw'irembo carazira, yaca mu canzo. Kara akaryango gatoyi kaca mu kigo, hanyuma agaca ashikira mu kazu gatoyi baba bamwubakiye hariya mu kigo. Icatuma aca muri ako kazu banka yuko yohura n'abandi ngo hava bandukiza ko bavuga yuko ari kivume. Hanyuma rero ka kazu yaca agashikiyemwo baca bugara. Bamaze kugara basigaza agatoboro nk'ako twokwita ngo ni idirisha uyu munsi. Aho gatoboro niko baheza bakamuherezamo imfungurwa. Bazimushiriye za mfungurwa barahamagara, niba yari yitwa Kanyange bavuga ati Kanyange, bumvise yitavye baca bamenya ko akihari. Mugabo kubera yaba muri ako kazu adasohoka, ivyo yashaka gukora byose yabikorera hindani, yarandiruka rero agapfira mwaka kazu. Nihajuza wumva bakubwira ngo naguye mu Gahundwe. Aho kazu rero niko bita Agahundwe. Ngeni rero navyo bivana n'ivyo nyene. Ngeni iyo umuntu yapfuye cyangwa se ikintu capfuye hariho udukoko twibonekeza tuza. Utwo dukoko rero batwita mu Kirundi kuko sishobora kuronka ijambo rifobetse mu Kirundi batwita inyo. Izo nyo rero nizo batwita inyo iyo turi mu kintu caboze kimeze nabi. Batwita abatoni iyo turi mu mvuzo. Imvuzo naho abo batoni ni kuvuga zaba ari imvuzo z'ibwami cyangwa se babantu bakera nyene nk'ubu nko kwa sokuru wacu ntiwavuga ngo inyo oya wacu uvuga ngo ni abatoni. Kandi muri ico gihe barinze bavuga ko ari abatoni, imvuzo wategezwa kuzifungura nubwo baba barimwo. Ego rero twaca twibonekeza mwa ca kintu capfuye c'umuntu w'umukobwa yapfuye, hanyuma tukaca tumujya tukamusangangura twa dukoko. Hari abantu benshi bazi ngo ngeni ni igikoko kinini, ntabwo ari igikoko kinini. Bamubwiye ngo kirangeni, bamubwiye ati kira twa dukoko twokuriye kuko wabuze umugabo. Hagera ujya nawe yihenda akavuga ngo gira ngeni, abavuze igihushane ni kirangeni. Turamenye byinshi tugiye twize, ariko kandi urumva ko amajambere ari ibintu yahinduye. Ndatwara abakobwa bafite 40 50 watanakive babwira ibyo kurongorwa. Urumva ko yaba hari muri ico gihe biba bigoye cyane. Reka tubashimire tubifurize ibihe byiza. Ciao. Murakoze.